Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe bantu b'Imana, nonge koramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanje nitwa Pastor Isaac Uwimana, ndi umukozi w'Imana ukorera mu rushingiro bita Bethlehem International Holy Church, rikorera mu mirango ya kabiri muri Kamenge, ku 13 nimero 51, aho nkunda gutanga adresse musi y'ishengero Fekabu. Ndaje muri aka gatondo nifuza ko dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nifuza ko dusangira uyu munsi, nifuza kukubwira ngo umugenzi w'Imana. Gira Imana mu ruhande rwawe. Nugira Imana mu ruhande rwawe, hari bitazokugeraho, hari bitazokugwanya, hari bitazogushikako, hari ibyo uzobonesha amaso, hari ibyo uzumvisha amatwi, ariko ataco vyafekse ku buzima bwawe. Nkundira dusangire iri jambo riri mu Bami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 8. Ariko imbere ko dusoma ijambo ry'Imana mu nkundire dusengere ijambo. Mana turagushimiye, tugwaye icubero muri aka gatondo, aho umwe wese aherereye, ushimwe ushigwe hejuru. Tugiye kumva ijambo rya iri jambo rigira ikibanza mu buzima bwacu, iri jambo rigire ikibanza mu mitima yacu, iri jambo ugiye kuryumva rimuhindurira amateka, iri jambo ugiye kuryumva rimuhindurira ubuzima. Urakoze Kristo, ndagushimiye kugiye kubana natwe muri umwanya wose tugiye kumara twumva ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze mu tuvyizera, amen. Dusome Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 8, ndasoma kugeza ku murongo, ndaja gusimbuka umurongo wa 12. Mu izina rya Yesu dusome. Haraba ngo hari igihe umwami w'Isiriya yatera Abisirayeli, maze akaja inama n'abantu biwe, akababarira ati ahanaka niho tuzobicira igico. Ariko Elisa umuntu w'Imana agatuma umwami w'Abisirayeli uti wirinde, uti ntuzuce ahanaka, uti kuko ariho Abisirayeli bamanutse, Abisiriya bamanutse kuguterera. 10 nuko umwami w'Abisirayeli agaca atuma abo kumurabira aho hantu. Uwo muntu w'Imana yamuburiye akagenda akira atyo, si rimwe si kabiri. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umurongo wa 12, umwe mu bantu biwe aramwishura ati oyaye mwami wanje nyene ingoma. Ariko Elisa umuvugishwa wo mu Bisirayeli niwe abarira umwami w'Abisirayeli amajambo uvugira mu kukirwa. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aya n'amakuru y'Abisiriya n'Abisirayeli. Ijambo twatanga tuvuga ngo shira Imana mu ruhande rwawe, gira Imana mu ruhande rwawe, niho ibikurondera bitazogushikaho, niho ibikugwanya bitazogira ikibanza ku buzima bwawe, ni naho n'ibyaha bitazoshika mu buzima bwawe. Iri jambo twasomye ni jambo rinini, ariko nkundire mvuga iki kintu kimwe. Uyu mwami w'Abisiriya ngo yategura integuro mbi ku Bisirayeli, ngo ariko muri Isirayeli harimo umuntu umwe yizera Imana, yafashe Imana yishira mu ruhande rwiwe, yafashe Imana arayisunga. Isunga Imana mu buzima bwawe, isunga Imana mu bice byose ubayemo. Reka ibyaha, rondera Imana, reka kwinezereza, nezereza Imana. Nasomye ijambo ryambwiye neza ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Nkundira muri iki gitondo, nkundira muri uyu mwanya, wemera umwana w'Imana, izera Imana, shira Imana mu ruhande rwawe, niho utazogira ico uri kuraba. Ibi byose uri kurahura navyo, raba ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nusanga Imana naho waramaze kwizera Kristo, ugasanga atari ibyaha urimo, izera Imana, amenya ko ari ibihe uri kuracamwo. Ariko ndakubwira ikintu kimwe, nta kidahinduka, nta bihe bidahinduka. Ni bya joro ryaraciye, rya joro warengana, rya joro wari wataye ivyizigiro, naryo ryararenganye. Haleluya, haleluya. Nagomba nkubwire muri aka gatondo, shira Imana mu ruhande rwawe. Bivuga ngo Abisirayeli ngo bagategura integuro, ngo ariko ngo integuro bateguye, hari umuntu umwe bita Elisa muri iryo hanga rya Isirayeli, ngo integuro bateguye, inama bagize, ngo bwaca mu gatondo agahamagara umwami w'Isirayeli akamubwira ngo Abisirayeli bateguye kuguterera hana, ngo si rimwe si kabiri.
ega nanje kukubwira ngo ibikugwanya si rimwe si kabiri vyakurondera ariko nibirakuronka kubera iki bitarakuronka hari ico Imana ishaka muri wewe hari ico kirondera muri wewe erega ya ngwara wagwara cagi erega cakigeragezo warimo cagi kubera iki kitaguhitanye hari ico Imana yari kibitse muri wewe naninje kukubwira muri aka gatondo ibuka ko hari ico Imana ishize muri wewe ibuka ko hari ico Imana yabitse mu buzima bwawe ahubwo ni wewe uri kuratinza uri kuratevya umugambi w'Imana emerera Imana muri ndaremba ngo nyemerera ngendane na Haleluya emera muri aka gatondo Imana igendane nawe emera muri aka gatondo Imana ivugane nawe emera muri aka gatondo Imana ikorane nawe emera muri aka gatondo ubuzima bwawe bwose ubuhe Kristo nawe numugwaneza Kristo numujyanama mwiza Kristo numuvyeyi adukunda umwanditsi yavuze ngo umuvyeyi yo kwibagirwa umwana yavyaye ariko nubwo vyomera gutyo Imana ntizibagirwa uwayo. Haleluya. Ngo ariko Elisa wewe ngo kubera yari yashize Imana mu ruhande rwe ngo yagenda yubura amabanga y'abansi bagomba gutera Israel. Ngo umunsi umwe birashikare ngo ubwo bateye kenshi ntibabagera ngo umunsi umwe Elisa ngo umukozi we Gehazi ngo avyutse ngo kuko bari bamaze kumenya yuko utwara amabanga ari umwe muri bo ngo ariko ngo ntibabimenye ngo ariko ngo umunsi umwe bamenya ko utwara amabanga ari Elisa umuvugishwa n'Imana yemeye gushira Imana mu ruhande rwiwe yemeye gushira Imana mu gihande ciwe ngo baragenda ngo baramuzenguruka bazenguruka igisagara kugira ngo bamutere bamugirire nabi narinje kuba ngo ntawe bazogirira nabi ntazubwo bazogera bagushikako barabitegura ariko ntibizoreye isisa kubera iki washize Imana mu ruhande rwa ariko nimba wishimirije amafaranga ariko nimba wishimirije ubuzima kanaka bizorangira umerewe nabi ariko aka gatondo ndagutumiriye gushira Imana mu ruhande rwa iyi Imana iri mu ruhande rwa hari ubuzima utazigera uhura nabwo. Haleluya haleluya ndigihamya cyo kubihamya iyi Imana iri mu ruhande rw'umuntu ntawo tugwanya ntawo tugirira nabi. Ngo Elisa ngo bamuvyukiye ngo Gehazi avyutse mu gatondo ngo asanga babakikuja abansi ngo aravuga ati databuja abansi baduteye ivyo ubona nkare ko ari biteye hari igomba bigusunike gushikana icubero c'Imana ku buzima bwawe. Barutserema baramubwiye ngo ingwara gwaye yampumye ingwara gwaye Yesu yo kumwica yari Lazaro yapfuye bamuga ngo aje kumusenga abwe ngo ingwara gwaye Yesu yo kumwica ariko niyo guhesha icubero Imana. Hari gico kigerageza urimo ari cyo guhesha icubero Imana. Banzura bice kigerageza urimo yuko atari kigerageza wewe wikwege nusanga atari cyo wikwege rondera Imana nusanga ari cyo wikwegeye naho na itunganye saba imbabazi Imana egera Imana nusanga ari nica abantu bagushize va mu bantu egera Imana ishimwe cyane. Ngo bagiye kumutera aramubwira ngo turapfuye abansi badushagaje ngo ariko ngo gatoye ngo aramuga ngo mviriza Mana humura amaso Gehazi abona badukikuje ngo asanga ingabo zibakikuje ni nyinshi cyane. Narinje kukubwira ngo muri ivyo uri kuracamwo nturi wenyene hari Imana mu ruhande rwawe hari Imana iguzirindire hari Imana yakuvuzeho bataravuga hari Imana yaguteguye batarategura kukugirira nabi hari Imana yateguye ubuzima bwawe abantu batarabo badashaka kububamwe baravuze ngo pfa ariko nturapfa. Nkundira nsengane nawe muri aka gatondo nkundira nsengane nawe reka gutinya reka kugira ubwoba bisanzwe uhora hari mu ruhande rwacu uwo tugwanya nini itimanya umwana wa ikamutanga ku bwacu yo burite kutugabira byose muri ndakwinginze nimba hari icyaha wisanzemo nimba hari ibyo wisanzemo wikwegeye nyemerera egera ishengero impande ya rama umukozi ari impande umukozi w'Imana ari impande ya injira mu rushengero rwose wowe impande ya winjira witunganye winjira usaba imbabazi hama wegera Imana. Hari gihe usanga ari Imana iri kirakurondera Imana iri kiraguhamagara ariko nawe uri kuragwana reka gukovya reka kugwana reka kunigana n'umutima emerere kuri umutima wawe muri aka gatondo usaba imbabazi nimba ari nabo wagiriye na emere uce bugufi nimba ari byo wikwegeye uja mu bapfumu uja mu bintazi uja kwisambanya uja gukora ibyaha kanaka uyu munsi uri mwirinde uri mu bigaragazo bitandukanye shira Imana mu ruhande rwawe. Nkundira dusengana Imana ni wewe shide hari ibyo wikwegeye canke wabikwegeyewe n'abantu canke n'Imana yabirekuye kugira ngo uyihindukirire uyizere kandi umenye ko ariyo Alpha na Omega. Mwizina rya Yesu rero ngiye kugusengera Imana akaba ari ibyaha wakoze akaba ari ubuzima bubi wirondere akaba ari apfumu wagiyemo bagatuma ubwo buzima
ubuzima bubi uri kurabucamo, nkundira uzamura ukuboko kwawe aho uri ndagusengera Imana. Akaba ari n'ikigerageza caje gituruka ku Imana, nta gihe kidahera, nta mwanya utarengana, nta byajoro ryo kuri Nowa ryararenganye. Nkundira uzamura ibiganza. Mana, mu izina rya Yesu, uyu mwana wawe uramubona ahari, aciye bugufi Mwana, amenye neza ko ari wowe wakeneye mu ruhande rwiwe, amenye neza ko ari wowe ukenewe mu ruhande rwiwe. Nyemerera Mwana, asanze mu byo yirukiye byose, asanze mu byo yarondeye byose ata wewe yigeze ashiramo, ariko muri aka gatondo yemeye guhitamwo kugushiramwo, yemeye kuvanga ubuzima nawe, yemeye kuvanga ubuzima nawe we Kristo. Nyemerera Mwami Imana, umubabarire kandi umugirire neza. Ndasengeye n'uyu muntu, niki kigerageza yari ko arahangana naco, ukimugwanirire, umuneshereze. Iyi ngwara yari kwirahangana nawe, namenye neza ko ingwara zose sizo kutwica, ariko hari ziza ku buzima bwacu kugira ngo ziheshe wewe Kristo icubahiro. Ndamusenge uyu muntu ari mu bigeragezo, uyu muntu ari mu madeni, uyu muntu ari mu vyago, uyu muntu ari mu nzara. Mwami Imana, ndamusenge iki gitondo umusange kandi umugirire neza, abone ukuboko kwawe, abone kugira neza kwawe. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye kuri Imana ikora, ndagushimiye kuri Imana twizeye idatetereza, Imana itamaramaza, Imana idakoze isoni. Ishimwe icubahiro bibi vyawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Intahe y'uyu muntu, ishimwe ry'uyu muntu rizogushikeko, rizokunezereze, rikubera imibavu, iguhumurira neza. Ndaguhezage muri aka gatondo, ndaguhezage muri umwanya, wakira ubuzima, wakira umutima mushasha, wakira impinduka, wakire ibyizigiro. Biracashoboka. Shira Imana mu ruhande rwawe, shira Imana mu buzima bwawe, shira Imana muri business yawe, shira Imana mu bikorwa byawe byose, shira Imana mu ntambuko zawe zose. Umwami Imana akomeze kuguja imbere, ubuzima buhinduke, tuzokongere guhura dushima izina ry'Imana. Ni mu izina rya Yesu tubisenze mu tubyizeye. Amen. Amen.